Ikindi Media. Muvuze abahungu banze murindire ico tuvugana gatoyi. Baranda babwira ikintu kimwe. Burya turamaze kuba umuryango ngaha. Urabona ko turi bamwe. Ni vyiza yuko ivyo dukora vyose tukabikora dufashanya. Sinzi ko muvyumva. Nimba hagize umwe muri twebwe agize ikibazo kikabica twese. Nimba ari umwe aronse umushisi akabuwa twese. Sinzi uko mucumva mwebwe. Bo je nibaza yuko ibi bikorwa ariko aratubarira yuko ari ibintu byo kabisa kubera ndavye twese turabantu bamwe turumwe twofashanya muri byose nk'ukuntu yabivuze uronse umushisi akabaho twese je vraiment aho je ndi d'accord kabisa kuri ico kintu nimureke ahubwo ibintu nk'ivyo sha no kuri ibintu nk'ivyo nta muntu nimwe ashobora kuvyemera muhe muvuga yuko umuntu azozana umushisi tuzoca turaba ukuntu tumwiganya twese nibikunda kuko murazi yuko dufise budget none umwe azana umushisi uwundi azana umushisi nimumva ko tuba turiko turonona igiharuro cya budget yiwacu oya ivyo bintu je sura kuvyemera na gato oye Edouard ntubona ndakubwire ibi bintu Tataki yaravuze ni ibintu vyiza kandi vy'ukuri hagira urugo n'uruza abantu wa muhungu bikenerwa yuko twofashanya ubuzima turumwe uronse umushitsi tugateranya twese tukamufata nk'uwe wacu twese tugafashanya hagira urugo n'uruza abantu vraiment umva bakame nawe ngo aturugo ni rujamo abantu none urugo rujamo impene n'urwaye ikibazo si kuza abashisi ikibazo ni umwanya abashisi baziramo umushisi muzane saa 2 saa 3 mpaka saa 5 saa 8 mpaka 12 sima kucumuzana amasaha yo gufungura kugira tononere bije ivyo nije sura kuvyemerana gatoya jamais shobora ijambo ntirirabo bwanwa ahubwo ntavyo bazi bazana urusengero rwose ruzoza kujya ngaha cende kumwe nawe kavyemera ndakuvuga voilà c'est ça zebede yanyunganiye nibikunda umuntu akibwe ntashobora kuvyumva abikunde nukuri ntibishoboka sishobora kuvyemerana gato yijewe sinshobora umuzana babwira ikintu kimwe turi ngaho bwa twumvikane sivyo nimba mubona yuko tutavyumvikanye ko twese reka tubireke kugira dukora ivyo twumvikana ko twese nimba ubona yuko hari abavuga ati ntavyo kuzana abashisi mu gihe cyo gufungura reka tubikorere ko basi kugira nibyo tutandukane sinzi uko mubibona je nibaza ko twobireka tukabandanya nkuko vyahora nko mwemeye mwese muvyemeye nta kundi reka tuze tubereye kuko nyene asha habo niwe kandi urumuke uri mu gikoma genda urabiyo bigeze kabisa Bite? Karibu? Merci. Ni mbere tubabonye mwamwitwa bande? Twa Melissa. Melissa. Bon. Melissa ni mbere tubabonye mwamura abashitsi bande none murondera bande? Ndi umushitsi wa Douala. Doualas? Wari wamubwiye kuja kumutemberera no munsi? Ya n'umusheri wanje. None kuza kumurawa ni magana muteguzi nagize surprise nibiki namero sindazanye hari sitabizanye muri salo bakame yagize iki bakame yazanye mushitsi abana yufura yazanye umukobwa cyangwa umukobwa mana isinjo ibi duce kuvuga mu kwisira bye ndamufita bakame niyo bavuga amajambo menshi sisi nyenyenyenyenyenye kumikaza kariga vyiga undi mushitsi reka gufina wamtinye bakame watinye bijya bwana n'ishuri cyane tugende kumusarisha reka zibete reka ndambaye bari imbere y'abakwe hewe nukuri nshakufasha ujya n'umusheri wawe narushaka genda gufasha iki bureka gufite namuhungu Zebede urasikari ko rero wanshigikiye ndagusabye n'ubu unshigikire
urabona dufise amasaha n'indwi kandi turindwi urya mukobwa kwa je duca tuba 8 rero ndakwinginze ndaguha 1000 uje kujya muri restaurant kugira ngo isani ryawe ruturujya mukobwa cyangeze bidyo kuri mfasha nshuti yanje ndakwinginze amfashe muhungu amasezerano rayaje so wabivuze umugabo yihindukiza mu kirago nihindukiza mu ijambo cyane turi kumwe Zebedeniel. Ikindi Media.